te bendiga grandemente. Imana iguhezagire cyane. Para esta ocasión tenemos Muri kano kanya dufise este tema muy iki importante cigwa c'ingirakamaro cyane. porque ya sabemos que la Tumaze kumenya yuko venida del Señor ukuza k'umwami es ni ese misterio por el cual iri banga cuando fue abierto en el cielo hubo igihe ryahishurwa mu ijuru silencio. habaye agacerere. Nos dice en el libro Aratubwira mu gitabo del Apocalipsis, c'ivyahishuriwe Yohana, escritura que icanditswe yakoresheje ngaho, cuando abrió el séptimo sello kandi amenye kigiranzwe kimatane ico gitabo, se hizo silencio en el cielo haba agacerere mu ijuru media hora. nk'igihimba c'isaha. Y él ahí pone Apocalipsis Aho yaciye yandika ivyahishuwe 11, 19 19 y Apocalipsis hamwe n'ivyahishuwe 15. 15. Apocalipsis 11, 19 dice: Ivyahishuwe 11, 19 haravuga ngo urusengero rw'Imana rwo mw'ijuru rugurugwa. Mu rusengero rwayo habonekamwo isanduku y'isezerano ryayo, hakurikira imiravyo n'amajwi n'imituragaro no gutikita kw'isi n'urubura ruhambaye. Y en Apocalipsis capítulo 15 No mu vyahishuwe Yohana igice ca 15 verso umurongo 15 verso 5 15 ku murongo wa 5. después de estas cosas miré Hanyuma y'ivyo mbona huguruka urusengero rw'ihema ry'ibishinga intahe del rwo testimonio. mw'ijuru. Y pone también allí Apocalipsis Aho naho 11, nyene aca handika ivyahishuwe 11, 19 y Apocalipsis 8, 19 n'ivyahishuwe 8 verso 1. umurongo wa mbere. Son las tres escrituras, Yakoresheje ivyo vyanditswe bitatu como base que él pone ahí. nivyo vy'ishingiro yashize hariya, Nos yaciye dice, yandikaho. Turabwirwa muri buno butumwa, ahí también usó en este kandi mensaje muri ubu Apocalipsis butumwa capítulo 5, yakoresheje verso 1. n'ivyahishuwe igice ca 5 umurongo wa mbere kugeza ku 10. Dice en el mensaje Haravuga mu butumwa bwitwa ngo ukubambwa no gupfa kwa Kristo bwavuzwe tariki 6 z'ukwa 4 muri 2002 ngaha muri Kaye Puerto Rico. Yaravuze ngo umunsi umwe ukuza k'umwami kuzohinduka ukuri. Ukuza k'umwami kuzohishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi ivyo bizoba mu gushitswa kw'ihema nini Carpa Cathedrale. Aho niho hazohishurirwa rino banga ry'ikimatanije c'indwi, kandi aho niho mu mwuzuro hazoba ikanguro rikomeye cane, ugukanguka gukomeye cane, ukugaragara gukomeye cane kuvuye kuri Kristo agaragarira mu ishengero ryiwe. Iyo ntambuko yitwa ugukwegwa kwa gatatu. Mu gihe ca Mwendata Branham ntihari bwahishurwe iri banga, aratubwira
mu butumwa bwitwa ngo Kristo ibanga ry'Imana rihishuwe. Urupapuro rwa 14 rero aravuga ngo rero Imana yari ifise ihangiro hamwe n'ibanga rinyegejwe. Nivyo shaka kubwira ishengero mwa kano gatondo. Ibanga rinyegejwe Imana yari ifise mu bwenge bwayo imbere yuko isi iremwa, n'ingene yagiye irarihishura kugeza ishitse kuri ino saha ubwayo, ino saha tugezeko. Kandi ikimatanije c'indwi cagiye kiravugwa, bivugwa mu bimatanijwe, cagiye kirahishurwa kuva mu itanguriro. Hanyuma mwebwe muzotahura neza ivyo ariko arakora. Iri banga rikomeye cane ni ikintu c'ibanga mu mwuzuro, ikintu we yagumije ari banga, nta n'umwe yarazi n'ikintu na kimwe, n'abamarayika ntibari babizi, wewe ntiyigeze abibahishurira. Nico gituma mu ibanga ry'indwi, igihe hahishurwa ikimatanije c'indwi, habaye agacerere. Igihe Yesu yari ari ku isi, baramubajije igihe azogarukira, nawe yarabishuye ati n'umwana ntazi aho ivyo bizobera. Nuko rero Imana ibyo byose ibifise nk'uko, kandi n'ibanga. Nico gituma habaye agacerere mw'ijuru kangana hafi igice c'isaha, kandi imituragaro yaraturagaye. Yohana abuzwa kuyandika ukuza k'umwami. Ikimatanije c'indwi ni ukuza k'umwami. Ico ni ikintu n'ubu we atigeze ahishura ingene azoza n'igihe azozira. No mu gitabo c'imatanije aratubwira ku rupapuro rw'amajana 65. Rero mwitegereze. Rero murabona ko ukumenwa kw'iki kimatanije vyari ibintu bikomeye cyane, kugeza ubwo n'ijuru ubwaryo ryagumye ricecetse ku bw'iki kintu mu gihe kingana n'igice c'isaha. Rero birakomeye. Ni iki? Aca yandika ngo inusu y'isaha, niko yaciye yandika inusu y'isaha. Nta na kimwe canyiganyize muri ico gihe. Inusu y'isaha birashoboka ntaba ari igihe kinini mu gihe wewe uri kurinezereza, ariko ushizwe hagati y'ubuzima n'urupfu yoshobora kuba ari nk'ikimpumbi. Aca yandika ngo ikimpumbi uri muri muntu rinde. Ibyo byabaye ibintu bikomeye cyane kugeza ubwo na Yesu ubwiwe atabivuze ko, ndetse nta n'umwe yigeze abivuga ko. Yohana nta na kimwe yanditse, oya, we yarabujijwe kwandika ibijanye n'ivyo. Yavuze gusa ko habaye ku gacerere. Aca yandika ati inusu y'isaha. Abakuru 24 bicara ku ntebe zabo bavuza inanga, baretse kuvuza izo nanga. Abamarayika baretse kuririmba. Mwiyumvira abakerubi n'abaserafi bamwe Yesaya yabona hariya mu ngoro bafise amababa 6, 2 bayapfukisha mu maso, ayandi 2 bakayapfukisha amaguru, ayandi 2 bakayagurukisha. Umurango nijoro bama bari imbere y'Imana bavuga bati, uwera 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 niwe Mana nyene ububasha bwose. Igihe yinjira mu ngoro yabona inkingi z'iyo ngoro zinyiganyiga kubwo kugaragara ko bamarayika. Abo baserafi rero bera baracecetse, abamarayika bareka kuririmba.
nta ndirimbo n'imwe cyangwa guhimbaza imana na kumwe kwari kuri muri iyo ngoro, kwari kuri ku gicaniro, nta na kimwe cyari gihari. hari agacerere nk'ak'urupfu, igihe kingana n'igice cy'isaha. Ingabo zose zo mu ijuru zari zanumye, zari zacecetse muri iyo nusu y'isaha, igihe iryo banga ry'ikimatanije c'indwi ryahishurwa mu gitabo c'ubucunguzi. Aho hariho akaburungu. Ejo twasomye sinzi ko hari muri iki mu bumwe butagaragara bwa Kristo. Ku rupapuro rwa 48 aravuga ngo igihe ikimatanije c'indwi cuguruka, hugurutse igitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, igitabo gihesha uburenganzira. Ivyo biri ku rupapuro rwa 48, aho Mwendata Branham avuga ati rero gusa turiteguriye ikintu kimwe, ni ukumenya ukuza k'umwami, ni ukuvuga Mose na Eliya, aho izina ryawe riri mu gitabo c'ubugingo. Igitabo c'ubugingo ni ijambo ry'Imana, kuko ijambo ni Imana, kandi Imana nico kintu kimwe conyene gitanga ubugingo. Nuko rero izina ryawe ryari rishushanijwe muri bibiliya imbere y'uko bibiliya ihinduka ijambo. Ndetse no ku rupapuro rwa 41 mwabona butumwa nyene aratubwira, ubu ni bwo butumwa bwanje mbwira ishengero. Rero nk'uko mwebwe muvuga, kuko tugiye guhagarika itumatumanako mu kanya gato, muhagaze mu ijambo. Hejuru aca yandika ikimatanije c'indwi. Muhagaze mu ijambo ry'Imana, kandi hamwe n'ijambo ry'Imana buri ameni yose, buri rudome ubwo ariko rwose, buri citiriwe ico arico cose. Mbega uhagaze he? Ndiko ndagerageza kubikubwira. Ni wiyambure uwo muguruka, hanyuma usohoke uze ngaha hanze mu ngano, aho we ushobora kumishwa n'izuba. Ndumva igenya riraje. Mose na Eliya niko yaciye yandika. Muhagaze neza mwaratsindanishirijwe, nk'uko umenga ntimwigeze gucumura. Aleluya. Kuvuga ku gikorwa c'ubuntu ndumva ari sawa. Jewe ndashima ivyo kurusha ikindi kintu cyose cyose coba canke noba nzi. Mwebwe muri umugeni atunganye, yejejwe atagira icaha, w'umwana w'Imana nzima. Buri mugabo n'umugore yabyawe na mpwemu w'Imana, yozwa n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi yizera buri jambo ryose ry'Imana. Ahagarara nk'uko umenga ntiyigeze gucumura namba. Mwebwe muratunganya amaraso ya Yesu Kristo. Ni gute wewe mu gihe nk'ubu mbaye nopfa ejo mu gatondo, hanyuma umuntu akaza agafata ikibanza canje, sinoshobora gupfa ku bw'ico caha. Hari umuntu yoba yafashe ikibanza canje. Rero mwiyumvira ibi, Yesu nawe ijambo yafashe ikibanza canje. We yaraje yigira jewe umunyavyaha, kugira ngo nanje nshobore guhinduka we ijambo. Kandi ku ntango ngaha twari twabwiwe ngo wewe uhagaze mu ijambo ry'Imana. Aca yandika ati ikimatanije c'indwi. Amen. Reka ngume ndabigororokeye, atari shengero, ahubwo ngororokera ijambo. Aca yandika ngo yigize jewe, nanje mbawe ijambo. Aho yaciye yandika umuguruka, aca yandika piramide, aca yandika igihe c'indwi umuguruka, hejuru aca yandika piramide, igihe c'ibuye komeze furuka, ingano.
abajito dice, hepfo gato haravuga ngo ahí continuando, dice, reka esa tubandanye unión buno espiritual de bumwe Cristo bwo mu buryo se bw'imwe mu ahora bwa Kristo cuando n'ishengero la carne ryiwe se está ubu mu gihe convirtiendo en umubiri uri palabra kurahinduka y la ijambo palabra ijambo pone naryo teofanía, aca escribe yandika ati teofanía, teofaniya está ijambo convirtiéndose en naryo carne, riko rirahinduka umubiri manifestada, vindicada. rigaragajwe Justo rishingiwe lo que la intahe Biblia decía que neza neza ibyo acontecería en bibiliya este yavuze día yuko bizoba kuri uno está munsi ocurriendo día biriko por biraba día. umunsi ku Claro, wundi se nivyo está acumulando tan biriko rápidamente birihuta fuera, pero en cane esos desiertos muri buno y cosas bugaragwa acontecen que yo kandi no podría ibintu yo biriko ni biraba paso de ellas. sinoshobora no Estamos kubikurikira cerca de la venida de turegereje Jesús ukuza kwa para ser yesu unidos con su kugira ngo iglesia, kugira ngo donde la yiyunge palabra n'ishengero se ryiwe aho convierte en la ijambo palabra. rihinduka ijambo Y pone la venida aca yandika ati ukuza en la venida del Señor, mu kuza la k'umwami palabra ijambo haciéndose carne ryigira hoy. umubiri uyu munsi Y también en la página 50 ndetse no ku rupapuro rwa 50 dice, aravuga iglesia, shengero yo les estoy mwebwe hablando nyene esta ndiko noche a través de ndabwira la muri visión. iri joro muri iki gihugu Si separaron de la nimwitandukanya separaron nimwitandukanya n'amadini hamwe n'umwanda wose w'ibintu byo ku isi ndetse n'ibintu byose esos credos hechos por el hombre, bijanye ino migenzo yakozwe n'abantu n'amategeko n'ibintu bisa n'ivyo mukitandukanya navyo murangamize hejuru mwitegure uno de estos días umwe mw'iyo minsi hagiye kumanuka umuriro hagiye gukoroka umuriro imana izowureka uze pone Moisés aca yandika ati Mose na Eliya en el de fiesta de las trompetas. mu munsi mukuru w'inzamba mu butumwa bw'umunsi mukuru w'inzamba ndibaza yuko ariho yanditse ingene vyogenda kugira ngo Mose na Eliya bigaragaze ari ikintu yariko arasigura mwendata Branham William nawe aca yandika ivyo imana izowureka uwo muriro uze kuri we Mose na Eliya kandi muzokwihweza kugira ngo mwitegereze neza mbega mwe muzoba mwiteguye igihe azoza izamurwa ry'ibanga rije ku mugeni adasanzwe wewe azohinduka uwudapfa azohinduka uwudapfa mu kanya gato azohindurwa mu kanya nk'ako gukubita ingohe aca yandika Abikorinto ba mbere 15 kuva ku murongo wa 51 kugeza ku 58 tubandanye ngaha twari dusigaje mu gitabo c'imatanije 365 hepfo ingabo zose zo mu ijuru zari ziri mu gacerere muri ico gihimba c'isaha igihe hayishugura ibanga ry'ikimatanije c'indwi mu gitabo c'ubucunguzi mu vyiyumvire neza ariko ryari ryahishuwe kuko umwagazi w'intama yari yarihishuye ivyo niyumvira nuko bose bari bafashwe n'ubwoba buvuye ku kubaha ntabyo nzi ariko mu by'ukuri bari bari ngaho bobo baretse gukora ikintu na kimwe baretse gukora byose kubera iki mbega ni iki kandi ubu nibwo bwoba nyene ubwoba buvuye ku kubaha nibwo yagize igihe marayika yamubwira mwendata Branham igihe yagendererwa n'abamarayika sinzi ko nshobora kubitora hano ahavuga ati utegerezwa kwiyeza kubwo kugendererwa n'abamarayika
Debe estar por la 465. biri ku rupapuro rw'amajana 65. Para leerles esa partecita ahí también. kugira ngo dusome ako gace nako nyene. ¿460 qué? Amajana 60 na kangahe? 68. 68. Y 468 dice. Nivyo amajana 68. Urakoze. Interpretación Haravuga dice ngo así. ngiyi insiguro y'iri yerekwa. Rero kugira ngo mubimenye mwenda atasogma ntiyari yarose igikoko yaragiye guhiga, yareka gukoresha ingufu zidasanzwe kugira ngo akibone, ariko muri iryo joro umwami arambwira ati ubu rero nk'ikimenyetso ngaha wewe ntaza kubona ico gikoko, utegerezwa kwiyeza kugira ngo witegurire ukugendererwa n'abo bamarayika. Murabona igihe nimba hariya byose, nimba hariya bose bari buzuye ubwo bwoba bavuye ku kubaha mu kugaragara k'uwo mumarayika, aha naho mwenda Abrahamu akabwirwa nk'uko kangahe cyane twebwe tuzokwakira uku kugendererwa n'abamarayika. No ku rupapuro rw'amajana 71 haravuga aho hantu yarambwiye ati ntushobora kwigisha ibintu aba bana b'abapanekoti, tibireke. Acaranduza anshira mu kibanza co hejuru cyane ahari hari gikorane, wamengo ni hema canke ikintu, inyubako nini cyane. Nditegereza mbona ku ruhande haboneka ari nk'akumba gatoyi, kandi no muco mwebwe mubona aca yandika ati inkingi y'umuriro. Mubona ku ifoto wari kuvugana n'uwundi muntu yari hejuru yaho narindi, wagurutse uvaho narindi, ucuragenda ucuja ku ihema, urambwira uti tuzohurira hariya. Uko kuzoba ari ugukwegwa kwa gatatu, kandi ntuzugire n'umuntu n'umwe ubibwira. Hariya muri Kanyosa bino yarambwiye ati uku n'ugukwegwa kwa gatatu ari ibintu bitatu bikomeye cyane biherekeza ugukwegwa kwa gatatu. Kimwe muri vyo cavuzwe ejo, Mose na Eliya, ikimatanije ca gatandatu, igihe yavuga ikimatanije ca gatandatu. Ikindi uyu munsi kimatanije c'indwi, hasigaye ikintu kimwe. Aca yandika tukuza ko mwami ntashobora guhishura kuko kiri mu rurimi ntazi, ntashobora kugisigura. Aca yandika ati marayika, kuko kiri mu rurimi. Aca yandika ngo mu mituragarondwe, mu rurimi rutazwi. Ariko nari mpagaze ngaho ndavyihweza neza, kandi uko n'ugukwegwa kwa gatatu niko kuje, kandi mpwemu yera ni mpwemu yera w'Imana. No kuvuga ukuza kwa mpwemu yera. Abandanya avuga muri ico gihe nimba bitarangiye mu ntango z'ihema, igihe ryagaragara mu mwanya runaka, hanyuma Kristo azoca arangiza igikorwa co kutuvuganira mu ijuru nk'umuherezi mukuru. Azova ku ntebe yo kutuvuganira, afata igitabo kimuhesha uburenganzira, akizingurire mu ijuru. Ico gitabo gihesha uburenganzira ni igitabo kidombagije kudushasharandwe. Nuko Kristo ubu azoba yamaze kuzuza ishengero ryiwe hamwe n'abantu bose banditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Kandi we yarambwiye ati mfise igitabo gihesha uburenganzira. No kuvuga hariya bari bamaze gukwira. Avuze ati mfise igitabo gihesha uburenganzira, nuko abatoranijwe bose bari bamaze kwinjira bashitse imbere. Nuko rero azokora igikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe.
azozana abapfuye bizera Kristo bari muri paradizo, pasará por el azoca muri paraíso y paradizo abazane. pero eso lleva un tiempo. Kandi ibyo No es birafise así, umwanya pum, bizofata. pum, pum, Ntabwo ya, aza ngo ndaje agaca hariya ati trabajo, pum birashitse. Oya, hari igikorwa, que se está hariho realizando umurimo uriko dentro de esta urakora media hora. muri iyo nusu Ese y'isaha consejo y'agacerere k'ikimatanije c'indwi. pasará por el paraíso y lo Azoca muri traerá. paradizo, azoca abazana. Mwibuke yuko mwibuke yuko hazoba hariko haraba ruriya rubanza imbere yuko bo baza, kandi nivyagenda neza, El mensajero viene con nuko los que rero son intumwa izoca izana abo vyagenze neza. Abo bitazogenda neza nabo quedarán allá. bazosigara hariya. Los resucitará en cuerpos eternos. Azobazura bari mu mibiri ihoraho kandi hawe ubwiza Y los y'ubuyabaga. creyentes que Abizera estén nabo vivos, bazima los transformará. Y azobahindura. entonces seremos Nuko a la rero semejanza tuzoca física de tugira Cristo, ishusho con isa cuerpos neza n'iya Kristo, glorificados, dufise imibiri eternos, hawe ubwiza kandi ihoraho idapfa y'ubuyabaga toda la eternidad. ibihe bidashira. Esas personas, Abo así bantu como los que están en el nk'uko abari paraíso, muri paradizo, recibirán nk'abari muri la paradizo venida del Señor en el bazoronka paraíso para ukuza vivir en la k'umwami muri tierra paradizo y kugira tomar ngo baze cuerpos, ngaha ku isi cuerpos físicos y bafate eternos. imibiri ifatika Los creyentes ihoraho. en Cristo Abizera verán a Kristo Cristo viniendo bazobona por su Kristo iglesia, aje ku ishengero ryiwe, verán a los resucitados en bazobona cuerpos eternos abazutse bari mu y mibiri los vivos ihoraho, en Cristo serán n'abazima muri transformados. Kristo nabo bazohindurwa. Y eso será la reunión más Kandi grande que iyo se haya zaba llevado a cabo ico azoba ari de igikorane creyentes en gikomeye cyane Cristo, kizokorwa porque n'abizera los de las Kristo, edades pasadas kuko abo mu bihe vendrán a vyaheze nuestro tiempo bazoza para mu gihe reunirse cacu con los kugira ngo creyentes en biyunge Cristo que n'abizera van a ser Kristo transformados. bazohindurwa. Y cuando los veamos, Kandi nitwababona seremos transformados. tuzoca duhindurwa. Para ese tiempo Muri ico habrá gihe una manifestación hazoba muy grande de la kugaragara presencia gukomeye de Dios cyane por medio kugaragara de kw'Imana hagati muri Kristo agaragariye muri Kristo. Abayuda igihe bazobona ivyo bazovuga bati uyu niwe twebwe twari turindiriye, ariko ntaje kuri bo, aje ku ishengero ry'iwe mugeni kugira ngo arihindure rijane nabo mu buzima y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Por ellos luego viene Hanyuma azoza kuri bo imbere gato, predicando el evangelio azoba ariko aravuga ubutumwa bwiza bw'ubwami mu Bayuda cierto tiempo. mu gihe runaka. Ahí en la, Aho en la 369 ku majana 369 o 358 canke amajana 358 350 amajana 359 haravuga mu bimatanije. tengo los dos libros y así puedo ver Mfise bino bitabo bibiri, bityo rero algo que está ahí escrito allá para nshobora kubona tenerlo también. ikintu yanditswe hariya kugira ngo ndakigira muri bino bitabo bibiri byose. Tiene varios, pero estos son los más que él Afise vyinshi, ariko iki nico yakunda gukoresha kuva mu 70, mu 80 ndetse no mu 90 y la del 2000. ndetse no mu 2000. Los dos. Ivyo bibiri Lo que tiene, nshobora gusoma el otro, ibitari muri kimwe biba biri mu kindi, pero vamos a leer este ariko acá, reka dusome ibi hano en la 359 y ku rupapuro luego rw'amagana 359, hanyuma tuja tuza hano dusomera ikindi kintu dice la hano 359, ku majana 359 haravuga ahora Esaú no rero tenía necesidad Esawu del dinero ntiyari akeneye amahera ya Yakobo como tampoco lo necesita nk'uko Roma, na Roma nayo itayakeneye, kuko Roma ifise ubutunzi bwose bwo ku isi mu maboko yayo. Ariko turabona yuko kijya gihe, igihe Yakobo yari agihari, y él pone aca yandika 27. ati mu 77. O sea que Ni ukuvuga esa ko profecía del hermano Branham buno buvugishwa bwa Mwendata Branham se cumplió. bwashikijwe. Aquella ocasión Kijya gihe
igihe yakobo yari agihari aca yandika 77 yahuye n'imana, aca yongera kandi yandika mu 77 kandi yari karaca muri iki gihe c'amarushwa c'amagorwa. Yakobo rero yashize amaboko ku kintu c'ukuri. Hariho umumarayika yari yamanutse avuye mu ijuru, Yakobo nawe aguma amugumbiriye. Yagumye ngaho rero, uno mumarayika yaramubwiye ati ntegereza kugenda. Aca yandika ngo kuva saa moya kugeza saa 3 zo mu gatondo tibwakeye. Aca yandika ikimpumbi c'indwi. Bene data, umunsi ugiye kugaragara, umunsi ugiye gutangura. Candika ikimpumbi c'indwi, umunsi ugiye gushika. Ariko Yakobo yaravuze ati sindakureka ngo ugende utampezagiye, ntushobora kugenda. Mwibuke yuko ivyanditswe bifise ugushitswa kwishi canke kubiri. Ngiye kugenda, ntushobora kugenda, ngumana nawe. Ndashaka ko haza impinduka ku buzima bwanje. Ivyo ni 144 abarose amahera ariko ntibigera bubahiriza amasezerano bagiraniye. Ariko igihe bo kumpera bazobona ikintu c'ukuri hamwe n'akaryo co kukigumya, co kugumya ico kintu, Mose na Eliya bazoba bari ngaho. Amen. Bo nabo nyene bazonigana n'Imana kugeza 144 vyo mu miryango 12 ya Isirayeli bizohamagagwa bigasohorwa hanze. Ivyo biba neza neza imbere yo gutangura kw'akaboro gakomeye. Murabona, imbere yaho gato nkuko twabwiye ngaha na mwenda ta William. Mbega ukuntu ari vyiza, abavugishwa babiri bazovuga ubutumwa nka Yohana Umubatizi, kandi bazobabwira bati ubwami bwo mwijuru buregereje. Isirayeli ni wihane, yihanike, yihane icaha cabo, ivyaha vyabo no kutizera kwabo, basubire ku Mana. Ngaha yaciye yandika ngo imbere y'akababaro gakomeye, umunsi ikimpumbi. Hejuru igihe yavuga kuri marayika, yaciye yandika ngo marayika bingana Mose na Eliya. Bandanya avuga hanyuma, reka nsome na paragrafe yose. Nibo aziye imbere gato hazoba ariko aravuga ubutumwa bwiza bw'ubwami ku Bayuda mu gihe runaka. Nyuma yuko kugaragara canke muri uko kugaragara hazobisikanya vyose. Kandi mu gihe c'ubukozi bw'imyelayo ibiri mu Bayuda, aho niho bo bazokwakira ubutumwa bwiza. 144 12 vya buri muryango, kuko abo n'abatoranijwe ba Isirayeli uretse abandi bantu. Abatoranijwe uretse abandi bantu, abatoranijwe ni 144 12 vya buri muryango. Nkuko no mu bakristo hariho abatoranijwe bashushanywa n'inkumi z'ubwenge, hanyuma basigaye bashushanywa n'inkumi z'ibijuju canke inkumi zitagira ubwenge. No ku rupapuro rw'amajana 332 haravuga, mwibuka yuko icyareco ikimatanije acindwi kw'ishengero, ariko kuza k'umwami ni nzamba y'indwi Mose na Eliya. Kimatanije ca gatandatu kuri Isirayeli. 332 mu bimatanije haravuga ngo
amajana atatu mirongo itandatu na rimwe. Rero mwiyumvire ibi, igihe bano bavugishwa babiri bazoba bariko barahanura, hagize umuntu agombye kubagirira nabi, umuriro uzoca uva mu kanwa kabo, umuriro wa mpwemu yera. Ijambo ni Imana, ijambo n'umuriro, ijambo ni mpwemu, ari ryo riva mu kanwa kabo. Mwiyumvire Mose hariya muri Egiputa bari kubafata n'ababayuda. Farawo ntiyashaka kubareka ngo bagende. Imana yaciye ishira ijambo ryayo mu kanwa ka Mose. Byari ivyiyumviro vy'Imana vyinjiye mu mutima wa Mose. Nuko rero wewe yaciye aza kugira ngo agaragaze ivyo vyiyumviro. Igihe yabivuga yabigaragaza, vyaciye bihinduka ijambo ry'Imana. Yaramvuye ukuboko aravuga ati ni hanze isazi. Mu by'ukuri isazi zaciye zigaragara, zaciye ziboneka. Nuko rero hagize umuntu ashatse kumugirira nabi, hagize umuntu amugirira nabi, umuriro ucuva mu kanwa kiwe ugaturira abansi biwe. Ngibi rero ashobora kuvuga ibibabaza, kandi niko bizogenda. Amen. Hagize umuntu ashaka kumugirira nabi, ni ngombwa yuko acapfa muri ubwo buryo. Ego bene data, Imana izoba yiyiziye. Bo bazoba bafise ububasha bwo kugara ijuru kugira ngo imvura ntigwe mu gihe cyo kuhanura kwabo. Ubukozi bwa Eliya, warazi ingene akora ivyo, kuko yarigeze kubikora. Amen. Mose nawe nyene arazi ingene yobikora, kuko nawe nyene yarigeze kubikora. Nico gituma abo babiri babitswe muri ico gihe, babikiwe iki gihe. Amen. Aha, hari ikintu gikomeye cyane nshobora kuvuga, ariko ndizera yuko vyoba vyiza ndakiretse nkazokivuga ejo. No kuvuga akavuga ku kimatanije c'indwi, kuko ku wundi munsi yaciye avuga ku kimatanije c'indwi. Ni vyiza. Kandi bazogira ububasha ku mazi kugira ngo bayahindure amaraso, ndetse no kugira ngo bababaze isi n'icago cose bashatse. Ni iki? Mbega ni ikihe kindi hanze y'ijambo gishobora gukora ibi bintu? Bo bazoshobora gukora, bazoshobora gutuma ibidukikije bikora ivyo bashatse. Ngaba acandika Ivyahishuriwe 11 kuva ku 3 kugeza kwa 15. Bo nibo bakora kino kimatere ca gatandatu, barakigundura hanyuma bakacugurura. Bafise ububasha bw'Imana bwo guhungabanya ibidukikije. Bobo ikimatere ca gatandatu ni uguhungabanya mu mwuzuro ibidukikije. Acandika ati Mose na Eliya bamena ikimatanire ca gatandatu ibidukikije. No kuvuga ngo igihe avuga yuko bafise ubugenzuzi bagashobora guhungabanya ibidukikije. Murabitahura? Ngiki ico kimatanije aho kiri. Mbega ni bande bakimena? Nabavugishwa babiri bo hirya y'izamugwa. Bo hamwe n'ubwo bubasha, hamwe n'ijambo ry'Imana, bazocira urubanza ibidukikije. Bazoshobora kuzana nyamugigima bahindura ukwezi amaraso, canke bamanure izuba. Ikintu cose bashatse kizoba uko nyene. Amen. Aca yandika ngo ukwezi n'izuba. Ngibi aho biri. Murabe ingene bimatanije vyuguruka neza neza mu bihe vy'ishengero, n'ingene vyerekana abamaratiri. Rero murabona abavugishwa babiri bahagaze ngaho bavuze ijambo ry'Imana kugira ngo bakoreshe ibidukikije, ikirere, ico bashaka cose, ndetse bashobora no kunyiganyiza n'isi. Vyerekana neza neza abakora ivyo. Vyerekana neza neza abakora ivyo ni Mose na Eliya, kuko ubwo nibwo bukozi bwabo bwisubiyemwo. Murashobora kubibona? Murashobora kumva itarico ikimatanire ca gatandatu? Nibajye bavugishwa babiri. Rero mwiyumvire neza, kandi mureke ibi ntibibatsitaze. Mwiyumvire abahishura ibimatanijwe bavugishwa. Amen. Ngabaho bari. Bene data, turiko turaba ku munsi w'inkukuma. Bobo barahishuye ikimatanire ca gatandatu, kuko bari bafise ububasha bwo kubikora. Bandanya avuga.
mu kuba inkumi n'abizera bakunda n'Imana kandi ariko sabo mu nkumi z'ubwenge. Nuko niko kandi bizoba kuri Isirayeli. Inkumi z'ubwenge kuri Isirayeli bazoba 144. Inkumi z'ibijuju nazo n'abasigaye mu bandi bantu. Muribuka hantu nabasomerejo bimwe yandika, ntabwo nabizanye hano ingene yerekanye abana b'Imana abari bo, bamwe bama 160 hamwe na 30. Ariko biri mu nyigisho z'ejo, murashobora kubisoma hanyuma. Bandanya avuga, inkumi z'ubwenge nibo bakira Kristo mu kuza kwiwe, aribo bakangutse bumvise rwamo rwo mu gicugu hagati muri Matayo 25:1-13. Umukwe yaraje, abari biteguye binjira nawe mu bukwe, nuko urugi rurugagwa. Hanyuma izindi nkumi igihe zaza kudodora ku rugi rwari rwugawe, bashiburiwe mu mwijima wo hanze, ariko kababaro gakomeye. Kandi aha ni ibintu vya nyuma yanditse ari hariya mu rugo. Yanditse ngo ikimatanije c'indwi no kuza k'umwami aje kugira, acarabandanya ati aje kw'ishengero ryiwe mu gukwegwa kwa gatatu, kugira ngo ariho ukwizera kwizamugwe, ikanguro. Ico twasomye hariya tugitangura muri buno butumwa, ahavuga ngo aho niho ku rupapuro rwa mbere, aho niho neza neza hazoba ikanguro rikomeye cyane. Aho hari mu 2012. Aha naho nta tariki ziriko, ariko hoba ari nko muri 2017 aho yandika ibintu vya nyuma ngaho. Aje kw'ishengero ryiwe mu gukwegwa kwa gatatu, kugira ngo ariho ukwizera kwizamugwa. Hejuru aca yandika ngo ikanguro, ukwizera kwizamugwa hamwe no guhindurwa kw'ishengero mugeni, agakwabu, izamugwa. Ica kabiri ku nkumi z'ibijuju. Ntabwo ari we yanditse ati ubwa kabiri, ariko nije ndiko ndabidondagura kugira ngo bashobore guca mu kaboro gakomeye. Igikurikira naco kubazimiye nk'intahe, nk'igishinga ntahe, nko kubemeza, no kuvuga mwiyumvira ingene muri buri mugwi wose aje kugira ngo hagire ikintu abazanira kw'ishengero mugeni. Aje kugira ngo ariho kwizera kwizamugwa muri iryo kanguro ryo guhindurwa kw'ishengero mugeni. Ku nkumi z'ibijuju naho aje kugira girike, aje kugira ngo bashobore guca mu karabo gakomeye. Kubazimiye naho aje kugira ngo abemeze, abereke yuko vyari ivyo. Ivyo nivyo tubwirwa mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rw'119 hepfo. N'umurongo twashobora gusomamwo agace kamwe, havuga ngo ariko ni kuri paragrafe ya 10:57 mu butumwa bwitwa ngo murabe Yesu. Ndiko ndahasoma mu gitabo c'imirongo, nubwo nari nazanye ico gitabo nyene, ariko ku bafise igitabo c'imirongo ho biraborohera cane, biraborohera kubirondera no kubibona, kuko buno butumwa
página 6. ku rupapuro rwa gatandatu, Desde la página 6 ku rupapuro rwa gatandatu a la 7. n'urw'indwi. Pero vamos a leer de aquí. Ariko reka dusome hano, En el tumara librecito está ubona ese ko texto tuzi ahí, yuko página uno 6, murongo 19, uri pero mu gitabo c'imirongo, urupapuro rw'ijana na cumi n'icenda, agaparagarafe ka 57. la página Ariko 7 muri iki dice, gitabo urupapuro rw'indwi haravuga ahora ati rero ustedes podrán ver mwebwe algunas cositas raras muzoshobora acontecer. kubona utuntu tudasanzwe Nada tuba, pecaminoso. nta ngorane zirimwo. Sishatse kuvuga ivyo, ariko nshatse kuvuga ikintu gikomeye cane mu bimenyerewe, Que se está acostumbrado. mu bintu bisanzwe bimenyerewe. Pero quiero decir algo Ariko raro, nshatse kuvuga ikintu algo que se kidasanzwe está mu bintu acostumbrado. bisanzwe bimenyerewe, Lo kuko que he alcanzado ico ahora nashitse en el kubu ministerio, mu estoy bukozi retrocediendo aquí y girando, ndiko ndagihagarika y ngaha, esperando, y esperando mugabe el iki tiempo kintu murindire para usarlo. igihe co Pero kugikoresha, eso va a ser ariko usado. iki kizokoreshwa. Y pone la tercera etapa. Aca yandika ngo ugukwego kwa gatatu. Y cada uno sabe eso tan cierto Kandi como umwe el wese primero fue arazi identificado. ibi neza neza Así nk'uko como el ica mbere segundo ha sido cerekanwe, identificado. ni nako n'ica Pero kabiri sobre cerekanwe. Ni ukuvuga ngo ugukwego kwa mbere no gukwego kwa kabiri. piensa bien acerca, Kandi ustedes mwebwe son mwiyumviriye kuri ivyo bintu, mwebwe abo mu buryo bw'impwemu, nk'uko Bibiliya ivuga ati ibi ni ivyo bafise ubwenge. Ica gatatu naco nyene kirerekanwa, kirashingirwa intahe, turazi aho kiri. Nuko rero ugukwego kwa gatatu kuri hano kurejejwe cane kugeza ubwo ata bintu vyinshi no kuvugako, nk'uko yambwiye hariya mu ntango. Yarambwiye ati ibi ntagire ikintu na kimwe ubivugako, ntugire n'umwe ubibwira. Mwebwe ivyo muravyibuka nino myaka ihaciye, ibi bivuga kuri we nyene ubwiwe. Ariko mwebwe nagerageje kubasigurira ibindi nkora ikosa. Ico kizoba ikintu nk'uko ndavyiyumvira, simvuze ko ari umwami ambwiye ibyo, ariko ico kizoba ari ikintu kizotanguza ukwizera kwizamurwa kugira ngo tugende. Murabone, nanje ntegerezwa kuguma ncecetse, nkaceceka akanya gato. Aca yandika ngo ukwizera kukunyakugwa. Hepfo gato haravuga ngo rero abantu nkatwe tuzokwiyambura ducibwe kw'ivyo bintu burundu. Ivyo n'ukuri, kuko bo ntibazoshobora kubikora, bazoba basugerejwe. Nuko rero igihe ico gihe kizoza, ugufyondwa nako kukaza ahantu wewe uzoba usugererejwe. Nuko rero mugabe ivyo ngiye kubabwira mu minota mikeyi. Mugabe ugukwego kwa gatatu kuzoba rero ari uko abazimiye burundu, ariko kuzoba ari no ku mugeni hamwe n'ishengero. Aca yandika ngo kubazimiye, aca yandika ubwa gatatu, ariko kuzoba ari uko umugeni, aca yandika rimwe. Ishengero ari nkumi z'ibijuju, aca yandika kabiri. Ngaha yaciye abishira mu rutonde, kuri runo rupapuro yaciye abishira ku rutonde. Abandanya avuga hano aho twari dusigaje muri kino gisomwa, muri izi nyigisho. Azoza gute? Azoza ryari? Hamwe n'utwo tuntu twose. None nagejeje nivyo. Azoza gute? Azoza ryari? Hamwe n'utwo tuntu twose. Iryo riracari ibanga, rizohishurwa mu gihe c'ugukwego kwa gatatu, canke igihe c'ugushitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Nico gituma ndiko ndasa n'ububicako gusa, ariko igihe rino banga rizohishurwa, mwebwe muzobona mu buryo busesuye neza iri banga ryose ry'ikimatanije c'indwi, kandi muzonabona ukubamba mu buryo bugaragara neza. Ni ukuvuga ukubambwa kwa kabiri ntikuzoba ari ukubambwa gusanzwe.
mensaje aha mu butumwa mensaje mu preguntas y butumwa respuestas ibibazo n'inyishu fue predicado el bwavuzwe 30 de itariki agosto de 30 z'ukumunani mu gihumbi kimwe amajana icenda 1964 64 dice aravuga en este otro muri buno bundi imbere yo gusoma ngaha murabe ingene mwenda tabrana ngaha muri iri sengesho ariko aha ni mu nyifato ingendo hamwe n'imico y'ishengero nabuzanye kuko mwendata Miguel yari yavuze yuko mu gihe hakiri amakenga canke ku bintu turiko turizera canke hakaba ibibazo mwiyumvire ngaha mwendata Branham aravuga ku rupapuro rw'amajana 515 kuko aha ni iki gitabo cyose gikwiye yaravuze ngo ishengero rero uyu munsi rirakoraniye hamwe muri iri joro kugira ngo riguhimbaze twaje kugira ngo twishure ibibazo byabajijwe mu bugwaneza hamwe n'imitima y'abantu bafise ibibazo mu bwenge bwabo kandi mwami turiko turatahura yuko namba hari ikintu udatahura mu gihe hakiri ikibazo muri twebwe namba ntitwoshobora kugira ukwizera nuko rero ntitwipfuza kugira n'ikibazo na kimwe aho ku ruhande yaciye yandika ngo mu gihe hakiri ikibazo ntidushobora kugira ukwizera aha naho aratubwira ko kino gihe ciyerekwa gihema ari ugushitswa mu gushitswa kwaryo niho tuzohabwa ukwizera kwizamurwa murabe iki gihe gikomeye cyane turimwo kuko ni muri iki gihe aho azoduha kukwizera kandi niho hatazoba ibibazo ntazoba ikibazo na kimwe byose bizoba vyishuwe reka dusome ngaho igice kimwe kuko ngaho igihe avuga ngomba kuhasoma nico gituma ndiko ndasa n'ubicako gusa ariko igihe hazohishugura ibanga mwebwe muzobona mu buryo busesuye iri banga ryose ry'ikimatanije c'indwi kandi muzonabona ukubamba mu buryo bugaragara no kuvuga ngo ukubamba kwa kabiri ntikuzoba ari ukubamba gusanzwe kandi ibi ni kubivuga cyane tukabivuga nk'uko bimeze urupapuro rwa 69 haravuga
bobo baracanyemwe baravuga bati mutegereza kuvuga mu ndimi, mutegereza gukogwako, mutegereza gukora ibi, mutegereza kuvukira muri ibi. Ntureke ko hari umuntu n'umwe yokubwira ngo ukwezwa na mpwemu yera nico kimwe, kuko sico kimwe. Mu by'ukuri sico kimwe. Mwumvirize, ariko avuga ku madini ngene babwira abantu ati mwumve uno munyanazareti ariko arasemerera avuze induru hariya inyuma, sibyo? Murabona, warazi yuko muri vyo hari itandukaniro hagati y'ibintu runaka, kuko mu by'ukuri uwo yari mwendata Caps, mwendata mwiza cane, mwendata w'umugwaneza, yari ngaha ariko aravuza induru mw'ico kibanza. Murabona, mu by'ukuri umunyanazareti nta kintu na kimwe, nta muntu n'umwe yoshobora kuvuga ijambo ryo kugwanya uwo munyamadini. Arahimbawe nk'uko mushobora kubibona. Ishengero ry'Imana, abanyanazareti, abametodiste libre, abo bantu b'ukuri, ariko iyo bashitse ku bikorwa vya mpwemu baravuga bati tivyo ntivyaseka ibi. Mbega ngaho baba bakoze iki? Baba barogose kuri mpwemu yera igihe bo bakoze ivyo. Rero mbega ukurogota niki? Nta mbabazi ziba zigihari. Ivyo n'ukuri, ivyo murabitahura. N'igihe umuntu aba aciwe hanyuma agacibwa ku ngabire zo mw'ijuru. Ukurogota kuri mpwemu yera niko yaciye yandika muri data William ku ruhande. Kandi mu 369 haravuga agace ka nyuma. Rero twihweze 200 yo mu Vyeshuro 6, no kuvuga ngo ibizoba kuri bamwe batwenga ukuvugwa kw'ijambo rishingiwe intahe ry'Imana nzima. Aca yandika ati Eliya, aba bavugishwa bazoba bari ngaho kandi bazokora ibitangaza by'ubwoko bwose. Izuba rizocika umwijima ndetse n'ibyo bintu byose muri ico gihe. Hanyuma bo bazotakamba babwira imisozi n'amabuye ngo ibahishe rya jambo nyene. Mwibuke ngaho ijambo yaciye yandika ati ikimatanije c'indwi. Kandi yanatubwiye yuko bari bahagaze ku ijambo ikimatanije c'indwi. Hanyuma nabo bazotakamba babwira imisozi n'amabuye ngo ibahishe rya jambo nyene iryo bwa mbere bari baratwenze, kuko aho bazoshobora kuribona rije. Bavuge bati duhishe uburake bw'umwagazi w'intama, ariko ni jambo. Bobo bari batwenze ijambo, kandi si kindi uretse ikimatanije c'indwi. Rero ijambo ryari riri ngaho ryambaye umubiri. Bobo bari baritwenze cane, batwenga abo bavugishwa, ariko ijambo ryari ryaje rero ijambo ryambaye umubiri. Kubera iki batihanye? Ntibabishoboye, hari hamaze kurenga, kandi bo bari bazi neza neza igihano kibarindiriye. Bari barumvise ivyo byose, bari barabaye mu bikorane nk'iki, kandi bari barumvise ivyo bintu byose. Bari bazi yuko bari bahanganya n'ivyo bintu nyene abo bavugishwa bari baravuze, ariko bari baravyase. Bari basuzuguye imbabazi z'Imana ku ncuro ya nyuma. Aca yandika ati Mose na Eliya, uwakira ubutumwa bwabo aba yakiriye imbabazi. Basuzuguye imbabazi z'Imana ku ncuro ya nyuma. Kandi iyo umuntu asuzuguye imbabazi, ikintu kimwe conyene abasigaranye ni urubanza. Mu vyiyumvire. Nuko rero aho niho bari badafise naho kwihisha. Bibiliya iravuga ati babwira imisozi n'amabuye ati nimutugweko muduhishe inyonga ziriya yicaye kuri iriya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama. Bo bagerageje kwihana, ariko umwagazi yari yamaze kuza kugira ngo yisubize abiwe.
bobo barasemereye babwira imisozi n'amabuye, barasenze, ariko ayo masengesho bagiye kuyasenga bamaze gucererwa. No mu butumwa bwitwa ngo kwakira ubwami butanyeganyizwa, bwavuzwe itariki 29 z'ukwa kane mu 2012, haravuga ngo iyi ni project, uyu ni umugambi w'ingirakamaro cyane mwebwe muriko murakora, atari kuri Kayeye gusa, ariko no kuri Puerto Rico yose ndetse no ku kiremwa muntu cyose, kuko hazogera igihe ubw'Imana izokwigaragaza cyane mu biremwa abantu, kuko hazoza igihe intambuko igoye cyane ku kiremwa muntu. Twaramaze kubona ibibazo byinshi bya politiki, ibibazo bya gisirikare, imigenderanire ya politike idahagaze neza mu bihugu bitandukanye, kandi ibyo bizotera intambara ya gatatu y'isi, ari yazoba ari roho nyanganda, kandi ni byiza kuba tuzi ibizoba, kandi ntiduzaduhabure dushikirwa giturumbuka n'ibintu runaka, dushikirwa n'igiturumbuka umuntu atiteguye. Hariho ahantu yanditse, kandi ibyo ni byiza ko tubifata, nubwo buri gihe yatubwira yuko twakwitegura, ariko ibi ni byiza ko tubisabikanya namwe, kuko ni byiza yuko natwe nyine twogenda turabizirikana, tukabyitwararika. Ibi bintu byose nka bino bintu biriko biraba ku isi. Yaravuze ati muri Amerika Latine yose mugire ibigega binini kugira ngo mubike ibifungurwa. Ca yandika ngo ingano, ibigori, umuceri, ibiharage, ibirayi, ubushaza. Aca yandika ati mbere n'imboga, mwimbe n'amariba, kuko amazi azokena cyane kubw'ibintu biriko biraba, ihindagurika ry'ibihe. Mu bibanza bitandukanye bazotangura kubashira amazi. Namye numva ko nko mu kwa gatandatu muri California bazotangura kubaha amazi. Kubashira amazi, yavuze ngo mwimbe n'amariba, mubike amazi, nuko aha ndaza kuraba ico yanditse neza ico arico, ndaza kukiraba ico arico. Aca yandika ivyanditswe bibiri byahishuwe 11 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku 14, Zakariya 4:1, Zakariya 14:13 na Zakariya 1 ku murongo wa 3. Ariko izi ni impanuro nziza abashobora kubikora, nkuko buri gihe yavuga ati ni byiza kubika ibifungurwa ku bw'ico gihe twifuza ko kizoba ari igihe kigufi cyane, nubwo tuzoba turiko turaca mu gufyondwa, nubwo hazoba ariko haraba gufyondwa. Reka tuvuge ibizoba biriko biraba byose ku bijanye n'ibi byose vy'indwara, hamwe n'ibintu byose vyamye bigenda biraba, ariko igihe bizoshika mu mwuzuro twiteze ko kizoba igihe kigufi kugira ngo hanyuma duce tuzamurwa. Ariko mu gihe tutazoba turazamurwa, zino mpanuro zose ni nziza cyane kuri twebwe, ku miryango yacu, ndetse n'ibijanye n'umutungo navyo nyene vyifashe nabi ku isi, kandi buri munsi ibintu bigenda biba nabi cyane, vyononekara. Iyo bibajije yuko batoye inyishu canke ko batoye inyishu, haca haza ikindi kibazo ubwo nyene, nuko bigaca bisubira inyuma. Ku bijanye n'ibidukikije, amakuru si meza. Ikiremwa muntu mu iterambere ryaco ry'uburonzi carononye, caracafuje ibidukikije. Mu yandi majambo ico abantu babivye bazokwimbura ibibazo bikomeye cyane mu bidukikije.
ihindagurika ry'ibihe ari byo bitera amapore gushuha ndetse bigaca bituma ibiyaga nabyo byuzura. Mu yandi majambo, ababa ku nkengera z'ibiyaga bari mu kaga gakomeye cyane, kuko ku nkengera henshi hazosambagurika, hazokugwaho. Ibyanditswe biravuga ngo nzogerera ababa ku nkengera. Nuko rero hari urubanza rw'Imana mu byanditswe. Za nyamugigima ku rundi ruhande zizosambagura inkengera nyinshi z'ibiyaga. No mu gitabo cimatanijwe ku rupapuro rw'370 nko ngaho 70. Majana 373 haravuga ngo tumenye ko dusigaranye igihe gito. Umugeni arashobora kuduga umwanya uwo ari wo wose. Umwanya uwo wose birashoboka yuko umwagazi w'intama ava ku ntebe y'ubwami y'Imana ahari ikimazi. Hanyuma yaho hazoba ari iherezo. Nta byizigiro bizoba bigihari ku isi. Isi izorangirira ngaho nyene. Muri ico gihe isi izotangura guca mu bihe bigoye cyane, ariko arizo zizoba ari za nyamugigima no kunyiganyiga kw'isi gukomeye cyane nk'uko vyabaye ku munsi w'umuzuko w'umwami wacu. Ivyo nyene bizokwisubiramwo uyu munsi igihe abera bazogaragara. Mwami, turazi yuko bishobora kuba umwanya wari wo wose. Turarindiriye ko hashika uwo munsi ukomeye cyane w'umunezero. Data, fata abana bawe ubashire mu kiganza cawe ubunyene. Egeranya imyagazi yawe mu gikiriza cawe, bagaburira ijambo kugira ngo bakomezwe, kugira bagukorere. No mu butumwa reka turangize gusoma hano. Hanyuma za nyamugigima zo mu mazi ku rundi ruhande zizosambagura inkengera z'ibiyaga nyinshi, cyane cyane ku mugabane wa Amerika, mu yandi majambo kandi no muri Aziya, kuko ikigabura Aziya n'umugabane wa Amerika ni ibahari rya Pacifique. Mu yandi majambo biregereje aho, kandi hazoza n'ikibazo c'intambara ya gatatu y'isi ku rundi ruhande rw'ikiyaga. Umwami wo mu buraruko, Uburusiya. Nico gituma dukwiye kugaba tukaba turyamiye amajanja, twihweza twitegereza ibintu byose biriko biraba ku isi. Ibyo byose biradufasha kugira ngo dutahure yuko atabyizigiro bikiri ngaha ku isi kiretse ukuza ku mwami ku munsi wa nyuma, kugira ngo azura abapfuye bizera Kristo, ahindure natwe bakiri bazima abizera Kristo mu mubiri w'ibanga wa Kristo umukiza wacu, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Niryo rifise isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo kugira ngo rihindurwe rijane na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. No mu butumwa bwitwa ngo ukuza kwa kabiri k'umwami aratubwira ikintu c'ingirakamaro kandi c'ingirakamaro cyane, kandi we ngaha arakivugaho. Reka dusome. Twari gusoma agace gato, ariko kugira ngo mu bironke byose haravuga ngo turacerewe kurusha uko twovyibaza. Ntituza ku rushengero kugira ngo twicare ku ntebe gusa. Ntituza ku rushengero kugira ngo twumvirize ubutumwa canke twumvirize umuziki mwiza. Ivyo byose birafise ikibanza cavyo, ariko igituma tuza ku rushengero no kugira ngo twigenzure hamwe n'Imana
ndetse tugenzure n'agakiza kacu k'ubugingo, kuko umunsi wo gucungurwa uregereje. Yesu Kristo umwana w'Imana ariko aragereranya ivyo, yavuze ku mugore. Kandi icigwa cacu uyu munsi turabona urya mugore, umugabo wiwe yari yarafashe urugendo, kandi uwo mugore yari yaratakaje kamwe mu tuyeye tw'igitsibo ciwe. Rero naragerageje kubasigurira ivyo. Umugabo wiwe umwami, umugore nawe ishengero. Uyu munsi iyo umugore yubatse ategerezwa kuba yambaye impeta nk'ikimenyetso c'uko yubatse, aho no kugira ngo yirinde yuko abandi bagabo hari ico bohurirako na kimwe. Baramuraba bakabona yuko uwo mugore yubatse. Muri iyo minsi ntibari bafise impeta, bari bafise igitsibo. Bobo bacita igitsibo diademe. Bobo bakibambika mu mutwe, cari kigizwe n'utuyeye 10, cari gikikuje rero umutwe, kandi ico cari ikimenyetso c'abagore bubatse. Nta mugabo n'umwe yabahenda canke umusore n'umwe, bo baba ari abagore bubatse. Buri kamwe kose muri utwo tuyeye, iyo tuza kugira umwanya, ariko ntawo mfise, nagerageje gukoresha ijambo ryanje uburyo bwose nshoboye, nari gushobora kubasigurira buri kamwe muri utwo tuyeye ico kasobanura. Aho muri ico gitsibo niho bwaba buri, kandi buri kayeye kasigura inyifato, uburanga bw'uwo mugore. Akambere kashushanya, kasobanura, akambere kasigura urukundo afitiye umugabo wiwe. Aka kabiri ni isezerano ryiwe ryo kubana nawe amwiyeguriye. Aka gatatu, aka kane, aka gatanu kugeza no kuko 9 n'akicumi. Mwebwe n'abamushaka kubihinyuza nimurabe mu Bigalatiya 5, muzokagura, muzogundura yuko uwo mugore ashushanya ishengero, kandi ishengero ni umugore yubakanye na Kristo. Igitsibo naco ishengero ritegerezwa kuba ryambaye kiraboneka mu Bigalatiya 5, arico ari urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, ubuntu, ubugwaneza, ukwihangana. Ico nico gitsibo categerezwa kuba cambawe n'ishengero, urukundo rwa bene data, ubuntu hamwe n'urukundo. Kandi uwo mugore igihe utuburungu dutatu dukurikirana, byashoboka ko hari mu ijoro aho we yabonye yuko yari yatakaje kamwe mu tuyeye. Ese hoba harabaye igihe ubwo ishengero ryategerezwa kwisuzuma neza yuko mwebwe mwashoboye kuba mufise utuyeye twose? Hategerezwa kuba uyu munsi buriko burira izo mpwemu nyene, ibicu vy'iterambere ribi biriko biraza ku isi, vyaha, ibiturire by'uburyo bwose. Turiko turaba mu gihe giteye ubwoba, aho hari ububi. Abantu baja kwishengero gusa kugira ngo bihishe, biyoberanye. Abantu baja kwishengero kugira ngo biyoberanye, bihishe ububi bwabo. Abantu baja ku rushengero bakavuga ngo n'abakristo, ariko bakabaho nk'abandi bo ku isi, banywa inzoga, itabi, abagore bambara nabi, bakambara impuzu ata muntu yoshobora no kwambara ari no muri dushi we, ariko bo bakaja mwibarabara bambaye ubuse. Urukundo rwa bene data ni ikintu kiriko kirasa n'ikizimangana Burundi. Ntitwatakaje akayeye kamwe, ariko twatakaje ubwo buyeye bwose, kandi buriko burira. Kandi mwibuke umugabo wiwe yari kugaruka, kandi we amusanze adafise kamwe muri utwo tuyeye, vyerekana yuko yaba yafashwe ari nk'indaya. Mu gihe yaba yanduje canke yiyanduje wenyene ubwiwe mu buryo runaka, akaba yabonywe n'abantu babaca bamuzana imbere y'umuherezi, nuko bagaheza bakamwagiriza yuko bamusanze ariko arakora ivyo bintu. Nuko uwo muherezi nawe abonye yuko yaba ari umugore yubatse, yaca afata akayeye akagakura ku gitsibo bivanye n'ico caha yaba yakoze. Iyaba
iyo yaba yanduje uburanga bwiwe yaca akura akayeya kajanye n'ivyo akagakurako. Iyo bamusanga naho yasambanye vyerekana yuko ataba yubashe umugabo wiwe, baca bamukurako nyene, bamukura akayeya kajanye n'ikosa yaba yakoze. Umugabo wiwe agarutse rero yaca abona yuko bamufashe, nuko yashobora guca yahukana nawe ubwo nyene, ntaho yaba agihuriye n'umugore nk'uwo. Nuko rero bwari bwije igihe uwo mugore yabona yuko hari ikintu yatakaje, igihe umugabo wiwe yagiraze kandi yari yamaze gusa n'uwucerewe. Ni vyiza ko ishengero ryoba ririko ririgenzura ku bw'ijambo ry'Imana, ukwera kwacu, guca bugufi, ibikorwa dukora. Twaramenje, twarabaye ibimenabanga, tunywa itabi, tuvuga ububeshi, ba Yezebeli bisiga amarangi, byose ivy'abandi bose bo kw'isi bakora. N'ishengero ry'abakristo naryo nyene ririko ryivanga, ririko ryiyanduza muri ivyo bintu kugeza ubwo bishobora kukugora gutandukanya umwe n'uwundi. Ni gihe aho dukwiye kwisuzuma buriko burira. Rero ku rutonde birakomeye aho vyabaye ngombwa mbere ko yatsa ibuji n'uwo mugore, aca ararondera ibuji. Suko rondera ibuji gusa, ariko yarondeye n'umukubuzo, aragenda arakubura mu nzu. Mwene data, nimba igihe kimwe hoba harabaye ugukenera igihe canke umuco w'itara, we yarungitse imbere umuco w'ubutumwa bwiza, aca yandika ngo ibuji bingana ubutumwa bwiza. We yarungitse imbere umuco w'ubutumwa bwiza, mpwemu yera niwe yuzuye mu ishengero. Mbega ninde ari mu ishengero? Ni mpwemu yera. Si bigumbagumba gusa, si ibintu runaka byo kwiyoberanya canke igikorwa co kwiyoberanya canke gusimbasimba n'umunezero, ariko nukwimbika ukigenzura neza, abagabo n'abagore bakigenzura n'Imana. Ni vyiza, turi muri ico gihe nyene, kandi uwo mugore yaciye yatsa ibuji kugira ngo yimurikire. Kandi mwene data, buri buji ryose riri ngaha ryategerezwa kuba ryakijwe muri iri joro. Kandi si ico gusa, ariko kandi yaciye arondera n'umukubuzo. Ababanyi bashobora kubona intumo iriko iratumuka, we yagize umwanya ukwiye wo gukubura inzu yiwe, kuko umugabo wiwe yari hafi gushika. Kandi iyo amuturumbukira adafise ako kayeye, we yari kuba ari indaya. Mwene data, twebwe ishengero ry'Imana nzima muri no saha ikomeye cyane turiko turabamwo, biratubereye kwigenzura, tukaja imbere y'Imana tukatsa ibuji y'ijambo ry'ubutumwa bwiza, tukigenzura, tugasuzuma namba tutabura na kimwe. Kandi mu by'ukuri igihe tubonye ibintu byose bibaye, turi mu gihe c'iherezo, ukuza kwa Kristo kuregereje. Nta bindi vyizigiro bigihari ku isi, ku ishengero. Kandi mwitegereze hejuru aca yandika ngo ishengero, ivyizigiro bimwe rudende ku ishengero no kuza kwa Kristo. Yari yaravyanditse no ku rundi rupapuro hariya ku ntanga, twararusomye, nibaza ko ari nko kuwa gatanu canke kuw'Imana uheze. Kandi mwitegereze, ishengero ririko riranebwa, ishengero ntirikikira umutima nama. Mwebwe bigoranye murashobora kurikangura. Bibiliya ivuga yuko azoza bimeze uko nyine, igihe bazovuga bati nguyu umwami wacu aratevye canke umwami wacu aratevye kuza, bakaba bariko baranigana bagwana umuntu na mugenzi we n'ibindi bagwana mu mpande zose. Ni nka neza muri iyo saha byose birateguwe, impapuro ziriko zirazingurugwa nk'uko vyabaye ca gihe, kandi ukuza k'umwami kuri hafi. Ishengero ry'abakorotero ryatakaje umuco waryo, ishengero ry'abametodiste ryatakaje umuco waryo, ishengero ry'ababatiste ryatakaje umuco waryo, ishengero ry'abapantekote ryatakaje umuco waryo. Umuco wose umenga warazimanganye.
abapantekoti, abantu bo kwezwa bariko bitwara neza neza nk'abametodiste, abametodiste bariko bitwara nk'ababatiste, ababatiste bariko bitwara nk'abo kwa Ruteri, abo kwa Ruteri bariko bitwara nk'abakatolika, kandi bose bariko bagenda basubira inyuma, basubira mu vyaha bikomeye cyane byo n'ukuri. Turi mu gihe c'iherezo, ukuza ku mwami. Rero uwo mugore yararose umwanya wo gukubura mu nzu, yarogeje parafo, aroza ku mpome, arakura inzu z'ibitangurirwa, arabandanya kugeza atoya ku kaye yari yatakaje. kandi igihe yagatora yaciye ahamagara bene wabo amashengero, baca baraza. Ndibaza ko twoshobora gushikana hano kubwo kumva izi nyigisho, kuko ikimatanije c'indwi ni ikintu kitagira iherezo. Kuva mu itanguriro, Mwidata Branham yaratubwiye ko cagiye kiravugwa. Turahaguruka, ni ukuza ku mwami. Mana idufashe muri iki gihe kuba twiteguriye ico kintu ciza cane. Hari ibindi bise hano, ibi tuzobisoma ikindi gihe. Mana idufashe kuguma icigwa, gufasha umuvugishwa kugumiza amaboko adugije hejuru. Tuzoca dusoma na bimwe vya bayari Baramu. Ni vyiza, reka twakira icigwa dufise uyu munsi, ibanga ry'ikimatanije c'indwi, arico ari ukuza kwa kabiri k'umwami. Mwidata mukundwa, inshuti Dr. William Soto Santiago.